nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje gushika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye avuye hariya i Bogota aho ni muri Colombia, akaba yari yitavye ibikorwa vy'inama kaminuza ihuza Afrika hamwe rero n'ishira hamwe bise CELAC, no kuvuga ishira hamwe rihuriyemwo ibihugu biri muri Amerika Latine. Twagomba kwibutsa tukiraho ko iryo shira hamwe CELAC ryavutse kugira ngo rihuze nyene ivyo bihugu biri muri ako karere kugira ngo byinjiranire mu migenderanire mu bishobora guteza imbere iki na kiriya muri vyose. Rero iyo nama yari igizwe n'abantu b'imice myinshi, uri abakuru b'ibihugu n'amareta n'ababaserukiye, uri n'abahinga mu bintu vyinshi bisanzwe bigize ubuzima bw'isi n'abantu. Barahayagiye ibitari bike, haba mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, haba mu bijanye n'umuyaga nkuba, haba ibijanye n'amagara y'abantu, haba mbere n'ibijanye gusanasana abantu bahitamwe n'ivyago vya kera byo mu myaka myinshi yaheze, usanga nuno munsi bakeneye ubutungane, ari byo kandi ubutungane bufatiye ku bantu b'imice myinshi, kuko hariho nk'abusanga bazize ubwoko, abandi ugasanga bazize urukoba, hamwe rero no ku bindi bijanye no kuvangura abantu. Harabaye rero n'inama twovuga ko yariyo ku rwego rwo hejuru, iyo nayo ikaba yarimwo abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe rero n'ababaserukiye. Iyo nayo twavuga ko ariyo yari kaminuza mu vy'ukuri, kuko niho ivyiyumviro vyose byari byashikirije muri izo zindi nama zatanguye, twavuga yuko vyaciye vyigwa neza ku buryo ari byo ndo hava bija no mu ngiro. Abakuru b'ibihugu n'amareta eka n'ababaserukiye baragiye rero barakurakuranwa, umwe wese ashikiriza iciyumviro ku bijanye n'ivyo duhejeje kudondagura. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu gufata ijambo yavuze ati iyi nama ije hageze, kuko iyi nama niyo kwibutsa abantu bahujwe n'akahise kamwe, no kuvuga abanyafrika n'abo bantu bahurikiye muri iryo shira hamwe, yuko bofatana mu nda, no kuvuga ivyago baciyemwo, no kuvuga amabarabara y'amakuba baciyemwo ababo baja gucugwa bufuni na buhoro, yoba amabarabara azocamwo iterambere. Umukuru w'igihugu ca Brazil nyene cubahiro Lula da Silva, jambo ryiwe ryashikiye cane cane ku karenganyo kagirirwa abari kw'isi, no kwinjira mu vyo intwaro, no kwinjira mu vy'ibihugu ku nguvu nkaho umenga nibisanzwe. Yakebuye abanyafrika hamwe rero n'abahurikiye muri iryo shira hamwe CELAC yuko boheba bakumva yuko kurenganywa no kuza gutwagwa utwawe, no kuza kwicwa, no kuza gusamburirwa utwawe atari ibintu bisanzwe. Yateye akamo abantu ati heba mwikebuke, kuko aho ibintu bigeze hameze nabi. Yavuze ati ako karenganyo kageze ahantu aho usanga ubu isi iri mu mahano asumba mbere ayo twigeze kubona kuva ingwano y'isi ya kabiri itera. Yavuze ati jewe abampamagarira mu vy'ingwano sindimwo, ahubwo jewe ingwano ngomba kugwana ni ingwano yo gukura Afrika yose mu nzara, nk'uko guhera mu 2014 nakuye Brazil mu nzara. Nk'uko vyama bigenda mu ngendo mwenizo, umukuru w'igihugu cacu yarashoboye kubonana nabo basangiye amabanga n'amabango yo kurongora ibihugu, ariko kandi n'abandi banyacubahiro bari bitavye iyo nama. Rero nohera kuri nyene urugo wari yakiriye iyo nama, nyene cubahiro Gustavo Petro yakiriye nyene cubahiro umukuru w'igihugu mu ngoro iwe. Mu byo bashoboye kuganira harimwo ibiraba isi muri rusangi, ariko cane cane baravuganye ikijanye na Afrika gusumba ibindi. Abo bakuru b'ibihugu ko ari babiri ico bahuriyeko nuko hoba inama kaminuza ariko idasa nk'iyo barimwo, ahubwo inama kaminuza ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, kandi Afrika ikaba yoza iserukiwe n'ishira hamwe Union Africaine rivugira Afrika nk'ishira hamwe riserukira Afrika. Iyo rishira hamwe rero rigaca rihura n'iryo rindi shira hamwe CELAC kugira ngo batunganye iyo nama. Mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri,
basanze iyo migenderanire isanzwe imeze neza ariko bumvikana yuko boyitsimbataza gusumba nyene icubahiro umukuru w'igihugu muri urwo rwego nyene rwo guhura n'abandi bakuru b'ibihugu eka mbere n'abandi banyacubahiro yaragiraniye umubonano n'umukuru w'igihugu ca Brazil. Umukuru w'igihugu ca Brazil rero yarerekanye yuko yipfuza ko Afrika yotera imbere gusumba uko bimeze uno munsi. Mbere yaciye asaba yuko hoba igihangange c'umugambi woba umugambi ibihugu vyose vyo muri Afrika bihuriyeko ushimikiye kuri bimwe bita ibibanzira za iterambere byo no kwita infrastructure hamwe rero yindi migambi cyane cyane ishimikiye ku mahinguriro rutura. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi muri uwo mubonano nyene wewe yarashikirije akababaro ati abanyafrika hamwe rero n'aba bene gihugu batuye mu bihugu bigize iryo shira hamwe CELAC tibari bakwiye kwikebuka bakakigaya ku myaka myinshi bamaze bahanze amaso imfashanyo zivuye mu bihugu mpuzamakungu. Ati iyo banyene baja hamwe bakiyungunganya bati dufashanye ko tungana wari gusanga kumbure ubu baba bateye imbere kunganya n'ivyo bihugu vyabacuze bufuni na buhoro ariko mbere ugasanga no kubirusha baranabirusha. Umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi kandi yarabonanye n'umukuru w'igihugu ca Uruguay nyene cyubahiro Yamandu Orsi. Ubo nawe nyene asa nkuko yaje avuga rumwe n'abandi cyane cyane kubijanye nuko hoba inama kaminuza yoza ije ku rwego rwa Afrika nkishira hamwe ibe ije ku rwego rw'abantu bavuye muri Afrika umwe ku giti ciwe arico twita some yoba ari inama rero y'abakuru b'ibihugu mu bijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Abo banyacubahiro bahuriye ku ciyumviro yuko hoba akanama k'abahinga nshikiranganje gahagarariwe n'abashikiranganje byo bajejwe harimo imigenderanire kugira ngo ako kanama kige ivyo bihugu bibiri bishobora gufashanyamwo ku buryo umwe wese agira ico ahungukira. Umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi yarabonanye kandi n'intumwa idasanzwe yishiramwe y'umwe bwa Afrika mu gihugu ca Guinea Bissau. Mu byo bashoboye kuganira hakaba hari ukugarukana urutonde rwa demokrasi mu gihugu ca Guinea Bissau. Ubona yuko ubu ico gihugu kiri mu ntwaro mfata kibanza. Umushinga ntahe Patrick Emery Trovoada ariwe iyo ntumwa nyene y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Guinea Bissau yavuze ati nihweje ubu nararibonye bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu guhuza abantu basanzwe bafitaniye amatati haraba kandi n'ukuntu asanzwe ariwe ayobora ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika ari bitumwa ko mu gutorera umuti ibibazo abene gihugu baba bafise mu gihugu canke ibibahuza n'ibindi bihugu. Ati ntankeka ko ikibazo ca Guinea Bissau kizoja ku murongo gushika igihugu ca Guinea Bissau gishikiriye intwaro ya demokrasi iyo nayo ikaba izoza yiyumvira ko izoshoboka habaye amatora ayo nayo akaba ategekanijwe mu kwezi kwa12 2026. Mu majambo make rero twavuga yuko urwo rugendo ku Burundi rwabaye nk'akaryo nabwo ko kugira ngo butange imfashanyo mu kubaka ikiraro cahuza Afrika hamwe rero n'ibihugu bigize ishirahamwe CELAC. Ico kirero naco kikaba cari ibahari, iryo bahari naryo rikaba twovuga ko ryari ibahari ry'amahano ariko rero ubu bakaba bagomba yuko iryo bahari yoba inzira yo gucamwo bahanahana ibishobora kubagirira neza na cane cane mu vyo ubutunzi.